bakunzi ba Muse TV turasubiye kuramutsa mwebwe mwese ndayengeshanya kudukurikirana. Haherutse kuba inama mpuza bisata mu byo gutanga no kumenyesha amakuru. Ni inama rero yarimo abahinga mu byo kumenyesha amakuru, abamenyesha amakuru, abajejwe intwaro n'inzego zitandukanye, aho bagirabira hamwe ibyo umwuga wo kumenyesha amakuru biguze, ibyo bifise kube ni cyo kugira ngo uwo mwuga utere imbere. Rero itegeko dufise nk'abamenyesha amakuru ni ibyo tugendera ko ni ryo mu 2018. Mbega muri iyo nama hizwe iki, bafunditse iki, hagiye gukorwa iki? Narijya bamwe bamenyesha amakuru bavuga ko uno mwuga ugenda uratituka uko umunsi utashe, ariko kandi bakavuga ati uno mwuga uri kuratera imbere bivanye n'ubuhinga bugezweho bwo kumenyesha amakuru uguma buvuka uko umunsi utashe. Rero turi kumwe n'uwigeze kuba umumenyesha amakuru kandi akaba none umunsi asanzwe akurikanira hafi iby'umwuga wo kumenyesha amakuru. Yarigeze kurongora radio Isanganiro, yarigeze kuba muri Benevolencia. Ni Aloise Batungwa nayo tuza kuganira atubwire ibyo iyo nama mpuza bisata mu byo gutanga no kumenyesha amakuru yashitseko. Turabaramutsa. Ndabaramukije. Turavuga mu byo kumenyesha amakuru. Uno munsi muvuye mu nama novuga ikomeye cyane iraba ibyo gutanga no kumenyesha amakuru. Mwiziki ibinyamukuru byarimo byari ikimara bihamwiki. Reka mbanze ndababwire ko iyo nama no vuga nti mpuza bisata ni inama ya gatatu ibaye mu Burundi kuva mu 2001. Iya mbere yabaye mu 2001, iya kabiri iba mu 2011, iyi nayo ibaye uno mwaka mu 2022. Iyo nama ahanini kwari kuraba turabira hamwe ingene ibijyanye no gutororokanya amakuru no kuyatanga no kuyamenyesha byifashe. Niyo ntumbero nyamukuru. Hanyuma n'ingene muri iyi myaka 10 twimirije, kuko iyi nama iba rimwe mu myaka 10 n'ingene rero imyaka 10 twimirije two kwifata abanyamakuru, abatanga amakuru n'abatororokanya amakuru n'abatunganya amakuru. Aho rero bagiye kuraba bahavuye basanga umwuga wo kumenyesha amakuru kuva mu 2011 mu nama ya kabiri yabaye, umwuga wo kumenyesha amakuru waragize ibibazo bimwe bimwe bitari bike. Mu bibazo bya mbere nuko uwo mwuga ibisata byo kumenyesha amakuru byahavuye bigira ingorane izihe? Ingorane zifatiye no ku mutekano, ibitari bike bikugagwa, bikasamburwa, bikugagwa burundu. Murazi ko ari ivyugawe. Icyo ni cyambere. Hanyuma icya kabiri nuko vyahavuye vyibonekeza ko ibinyamakuru vyari bibeshejeho cyane mu myaka iheze n'imfashanyo, bagaca basanga izo mfashanyo zaragabanutse ku buryo bukomeye. Ubyo rero bigaca bituma umwuga wo kumenyesha amakuru udashobora kugenda neza, kuko iyo abakozi bariko barakora bataronse inyigisho zihagije, kuko umuntu ava kwishura agaca ashikira ku ikaramu, ku mashine, ku cyuma cyo gufotora, ku cyuma cyo gufata amajwi, agaca aja ngaho agakora kandi atazi amategeko agenga uwo mwuga. Icyo kintu barakibonye ko uno munsi abamenyesha amakuru batari bake ndetse n'abatanga amakuru batari bake bataronse inyigisho kugira ngo bakore umwuga bawuzi. Intambamyi ya gatatu babonye nuko abatanga amakuru uno munsi ari kibazo kitoroshe ugereranije mu myaka iheze, kuko hari nk'abavuze bati twebwe nk'abantu bamwe bari mu butegetsi imisi yose tubarondeye baratwagira. Hari n'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi ndiko mvuga ibyo bavuze bati ntihundosubye kuturondera. Murumva ko izo ziba ari intambamyi, na cyane cyane ko hari abatanze ivyigwa bavuga bati gutanga amakuru ni ngombwa, na cyane cyane iri mu mabanga ya leta ni ngombwa, kuko uteza kuvuga amabanga bagushinze, ubwira abarundi bayagushinze aho yagejeje. Rero kubona utabikora wewe uriko uradindiza
intwaro novuga isangiwe, intwaro ikomoka kuri bene igihugu yategeza kubasubirako. Ariko rero barabonye ko hariho n'ivyagenze neza. Ivyo vyagenze neza baravuga bati uno musi turavye amakuru asigaye anyaruka, amakuru asigaye akorwa n'abantu benshi, amakuru asigaye akorwa mu buhinga butandukanye, kuko urabona mu 2011 hariho ubuhinga tutari bwaronke. Uno musi mwebwe mukorera mu imbonesha kure ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi, ico gihe nta byari bwabeho. Baravuga ibinyamakuru vyandikira ku buhinga ngurukana bumenyi, ico gihe nta byari bwabeho. Ibintu vya WhatsApp nta byari bwabeho. Ibintu vya novuga ibintu vya Facebook, ibintu vya Instagram, Twitter, naho byari mu bindi bihugu mu Burundi byari bwabeho. Bakavuga bati rero uno musi amakuru biyoroshe kuyaronka, ati ariko ababikora kuronka amakuru menshi bituma tujuragirika, kuko bisigaye bikorwa byinshi n'abatize ubwo buhinga. Umuntu wese iyo afise icuma ciwe aragenda agafotora agaca ashirako ivyandiko ahandi ibintu bimeze ukunuku atakurikije amategeko. Ati rero bica bituma amakuru dusigaye bitugora kumenya amakuru yo n'amakuru atariyo. Mwumva ko naho byateye imbere ni ntambamye. Rero niho baciye biga ati mbega muri myaka 10 ho byogenda gute? Reka tuzorabe ingene vyogenda. Ivyo rero kugira ngo bizogende neza nuko baciye bavuga bati mbega itegeko rigenga umwuga w'abanyeshamakuru riherutse gusubirwamwo mu 2018 rirakeneye gusubira kunonosorwa kugira ngo rifatire ku bihe by'ubu. Kumbure Aloys, tutarashika ku guhinyanyura iryo tegeko, mwaje kutubwira ku bategetsi badatanga amakuru, ariko mwatanze n'inyishu kuri ico kibazo uko bagiye barabishikiriza, ko bavuga bati ni uburenganzira bw'umunyagihugu kumenya amakuru, kandi ni ngombwa ko umutegetsi abwira abamuhaye amabanga, abanyagihugu ajeje ko ibyo ariko ararangurira abanyagihugu. Ariko kandi ikindi kibazo kumbure tutaronkera inyishu na abamenyesha makuru bataronka uburyo, bahora baronka ubwo buryo mu bashirahamwe mpuzamakungu cyangwa shanga n'amashirahamwe yo ngari umanije araterera ibinyamakuru, usanga ari n'imashirahamwe makuru, usanga ari by'amashirahamwe bakaronka uburyo. No munsi ivyo bintu ntabihari. Baravuze inyishu y'icyo kibazo. Inyishu y'icyo kibazo isa nigoye cyane, kuko barabihaririye ko mugabo nta nyishu novuga itomoye, kuko nitwibagire ko no munsi isi yose ihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi. Ihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi kuko barabigarutse ko bivuye ku novuga ntibivuye ku mvo zibiri. Imvo ya mbere ari ya ngwara bavuga ngo yitwa Covid, yatumye ubutunzi bw'isi busigara ahantu habi cyane. Yagize biragabanuka, haca haduka rero ingwano ihuza abarusiya n'abanyamerika. Je sindayita ngo ni ingwano yo muri nzeye, kuko ugiye kuraba hariko hagwana abarusiya n'abanyamerika. Uravye amafaranga abanyamerika batanga ni ibihugu bya Burayi, uca usanga ntihariko hagwana Ukraine n'abarusiya gusa. Ingwano ibera muri Ukraine muga bihuza abarusiya, jewe ndabizi inteko zavuye hanze ihuza abaseruko n'abarengero. Abaseruko mwumve mu gifaransa nimwe bavuga ngo le bloc est, abarengero ni bloc ouest. Uno musi iyo ntambara iri hagati y'abarengero n'abaseruko. Rero iyo mu myaka iheze iyo ntambara yego cyane nuko mu myaka iheze batarasanye, bagumije mu iterabwoba gusa hagati yabo majambo, muguno musi ariko bararasana. Rero iyo ngwano ikituma amafaranga ahera, kuko abantu babizi hajya rokete imwe itwara imiliyaridi z'amafaranga y'amarundi ku batabizi. Ni kuvuga ko murabe ibigwanisho vy'igo birarasana hariya n'amafaranga bariko barakoresha mu ntambara. Ubu baca bararondera rero gushira amafaranga menshi mu ntambara gusumba uko bufasha ibindi bihugu. Yamashira hamwe yoga ko kuronka na kironka amafaranga yo gufasha ibinyamakuru. Igishoboka bavuze gusa nuko abarundi nabo bariko baravyuka, ubutangura bakabona ko ibinyamakuru ari byo bituma
demokarasi ishinga imizi. Ibinyamakuru aribyo bituma ubutunzi bukomera cyane biciye muri bya bindi bita publicité mu kumenyekanisha ibyo umuntu aba acuruza. Bavuga bati abagwiza tunga nibijukire gufasha ibinyamakuru bajyane ibyo bacuruza mu banyamakuru mu maradiyo nako kugira ngo bishobore kumenyekana hama maradiyo nayo ashobore kubaho. Kuko bodandaza umwanya kuroba kubagwiza tunga n'amashirahamwe y'ubudandaji bagacishamo iby'iwabo. Ubundi nta wundi muti uboneka novuga nti nukumvisha abo bagwiza tunga ko bikenewe ko bajya gushigikira ibinyamakuru mu kujyana ibyo bakorerayo ibyo bakoresha kugira ngo babimenyeshe hanyuma babaha amahera nabo bashobore kubaho. Ku batari banyamwuga nacyo nyine cyaravuzwe abamenyesha makuru usanga batazobereye umwuga bakora cyo novuga batari professionnel. Ibi barabivuze ko inyishu yoberiye kubakarihiza ubwenge kugira ama centre de formation ku bamenyesha makuru ibyo barabivuze mu kaminuza mu bisata bakabishyiramo mu kaminuza ibisata byo kumenyesha makuru. Iyaba kugwiza ibisata ari byo byotuma amakuru agenda neza, uno munsi hari kuba harakarusho gusumba mu myaka iheze. Kuko mu myaka iheze mu Burundi nta gisata na kimwe cyo kumenyesha amakuru cyari kihari mu kaminuza. Mugabo hari abamenyesha amakuru uno munsi ngira ngo dukunze kuvuga ko baba barabaye akarorero batize ayo mashuri. Nibyo ntawe ubihakana ko kugwiza ivyo bisata ari byiza, mugabo biza byaragwiriye uno munsi uravye amakaminuza yigisha ivyo kumenyesha amakuru ni menshi. Ahubwo ico bavuze nuko ubwa mbere bashyiraho amategeko agenga umwuga, amategeko meza. Hari bisata ngo gutuma tumanako amakuru. Ibijyanye byo gutuma tumanako amakuru. Oya twavuga ko ari gutuma tumanako amakuru. Oya cyo bita communication pana journalisme atari muri byo gutanga amakuru nibisata byo kutororokanya no kumenyesha amakuru biratandukanye. Gutanga amakuru ni communication, gutororokanya amakuru no kuyatosora ni journalisme. Ibyo biri muri kaminuza y'u Burundi naho nyine myaka 3 heze icyo cyagikije. Oya biri muri kaminuza y'u Burundi jewe ndabizi ko ndakunze kujya kwigisha rimwe na rimwe biramaze imyaka 10. Biri no muri kaminuza y'umwizero wa Afrika hariya mu Ngagara Hope. Ego Hope harimo communication. Oya journalisme. Ego iyo communication journalisme birimo. Ko bigwiza ni byiza kandi birakenewe kuko umuntu iyo agiye gukora umwuga yarawize biraheza bikoroha. Ariko barashimikiye cyane ko yamashira hamwe yarahoraho ahugurira abamenyesha makuru abamenyereza yosubira nayo agakora mugabo akora gute benevolence yamwigeze kuba muri mwe. Ego akora gute ni bimwe nababwira ko amafaranga iyo bayakura ari kibazo. Simvuze ko bitazokunda bizoshoboka mugabo amafaranga yaboneka mu myaka iheze uno munsi siyo ariko araboneka kubera izo mvo z'ubutunzi bw'isi yose. Amafaranga bavuga y'igihugu ikoresha hariho amafaranga yaragenewe benshi makuru ariko kasanga rimwe na rimwe ari benshi makuru byigenga bitaronka ivyo barabishitse ko barasaba ingene ajya amafaranga aca mu kigega c'abamenyesha makuru ariyo bise fond de media ingene boza barahereza abamenyesha makuru bavuze bati reka tuzorabe ko abamenyesha makuru nako ibimenyesha makuru dushireho ivyo dufatira ko kugira ngo tuvuge tuti iki kimenyesha makuru kirakeneye ivyo navyo bazoraba ingene ibimenyesha makuru bikora neza gusumba ibindi. Bavuga bati turavye dufatiye na karorero turavye ingene bashize ko ibi bakoreje ururimi rw'ikirundi na karorero dubona ikinyamakuru cyakoze neza mu bijyanye n'ururimi rw'ikirundi ni ikinyamakuru iki tugihaye aya mahera. Turavye ingene bakije ko indirimbo z'imico kama ni iki kinyamakuru tugihaye. Turavye ingene barondeye amakuru novuga y'ubutunzi urumva bagiye kuraba bashireho umugwi
uzotunganya icyo kigega n'ingene abo bantu boza bararonka biciye guhiganwa. Dusubire muri rya tegeko aho usanga hariho abamenyesha makuru bidoga bati twebwe kuronka amakuru tuwenzi inzitizi ni intambamye gushikira amakuru. Hari n'umunyagihugu dushobora gusaba inkuru akayitwankira kugira ngo bamukingire, ugasanga hari ibyo bivuga ngo protection ya source aho inkuru wayikuye. Uno munsi abamenyesha makuru baravuga ko bibabetera intambamye kandi biri mu tegeko rihari tugendera ko y'umwaka wa 2018 ibi kirimwe icyo kintu mwarize ku itegeko ryo hinenugwa n'ibindi bijanye n'ibyo byo tuma haba intambamye n'inzitizi zibangamiye abamenyesha makuru cyangwa mu gihugu mu gutanga amakuru ryo nagugwa rigasubira rigatosoba. Uno munsi integuro y'itegeko umuhinga yaraheje kuyitunganya, ndetse abanyamakuru abamenyesha makuru bari hariya barasabye ko bosubira bakayirungikirwa kugira ngo ntizoje kwigwa mu nama shikiranganji batasubiye kucisha kwa maso. Ico baracemeye. Ico uri kuravuga kijanye no gukingira abatanze inkuru barakigarutseko, ariko baragaruka cyane n'ingene abakora mu bisata vya leta bategereza gutanga amakuru. Ico mushikiranganje ajeje gutanga amakuru yarahari yakurikiranye ivyo bikorwa kuva bitanguye gushika bihere, ndetse niyo yugaye iyo nama yaravuze ko agiye kubishikiriza mu nama shikiranganje kugira ngo abatanga amakuru bikubita gashi baze barishura abanyamakuru iyo babarondeye. Kubijanye no gukingira abanyamakuru, gukingira abayatanga, ubu bavuze ko bagiye gutanga nko gukingira abanyamakuru, bavuze ko bagiye gutanga ikarata izomara imyaka 5 izoba irimwo vyangombwa kugira ngo umumenyesha makuru yasuye kumudedaguza uruwahe ni ya makarata bita electronique, no kuvuga amwe akoze mu buhinga bushasha usangamwo umwirondoro w'umumenyesha makuru muri vyose kugira ngo ashobore gukingirwa. Kuko kare baravuga ngo babitiranije n'ibiki n'ibiki. Ico kukingira abatanze inkuru muri burya itegeko rijana n'ibihe. Mwibuke ko igihe babikora Uburundi bwari mu ruhagarara, kwari kugira ngo barabe ko bashobora kugarukana ituze, bashobora kugarukana umutekano. Ivyo navyo baravuze ko bagiye kubiraba, barabe ingene bohinyanyura ku buryo amakuru bashobora kuyaronka uyatanze batamwinuba ngo amakuru je natanze amakuru nkabamenyekana hamampano. Hariho rero ikindi kijanye no gufata umumenyesha makuru nk'umwasi w'ubutegetsi canke w'abategetsi, ugasanga hariho nk'umuganga uri ku butegetsi uri no bimenyesha makuru vyigenga, ugasanga abamenyesha makuru bari ku ruhande rw'amabwibira ibimenyesha makuru binavuga ko bikomoka kuri leta cyangwa kumuganga muri ku butegetsi. Ivyo bikaronka ijambo, bikaba bifise navuga gushikira umutegetsi vyoroshe, ariko ugasanga bigenga ntibaronka umutegetsi vyoroshe. Ibi barakivuze ko icyo ntibakivuze cyane kuko ni bimwe mpegeye kubabwira ko amategeko yose yamajyana n'ibihe. Uno munsi igituma atakivuze cyane, murakurikirana amakuru ku gihugu, ku rwego rw'igihugu, umukuru w'igihugu wenyene yatanze itegeko ko abashikiranganji, ababuramatari, abasitanteri nomero zabo ziba zimanitse ku miryango. Rero izo nimero iyo zimanitse ku muryango ntujya kuzirondera kugira ngo umubaze amakuru yiwe, oya umubaza ko akazi kagenda neza. Ni ukuvuga ko nticyabaye kikiba intambamyi, kuko iyo umukuru w'igihugu avuze ibitegeko, ni ukuvuga ko uno munsi inomero zabo ntizikiza zihishije kumwe zahora zihishije. Icyo rero nticyavuze cyane kuko yaramaze gutanga iryo tegeko. Hanyuma ngira ngo mwarabibonye rishobora kuba ryabaye irya mbere aho umukuru w'igihugu yakira abamenyesha makuru mu biro iwe, bakagirana inama nk'abamenyesha makuru, hanyuma baheza bakivuna umusasi. Icyo rero mwumva ko cyavuye kitaba nk'ikibazo. Ego hariho abakikwega amaguru mu gutanga amakuru,
nico gituma umushikiranganji yavuze ko azobishikana mu nama shikiranganji mugabo ico kibazo nticavuzwe cyane ngo kibe impari kuko umukuru w'igihugu nyene amaze gutanga itegeko yuko abantu batanga amakuru mukaba mwumva ko iyo umushikiranganji amaze gutanga amakuru iyo musitanteri amaze gutanga amakuru iyo buramatari amaze gutanga amakuru nta muyobozi adurika kuyatanga umuco makuru ico gihe nazofata nk'umwansi bimaze kuva hejuru agatanga amakuru ntabagifashe nk'umwansi kuko urumva bavuga bati ukwe n'umunyamakuru n'umuntu asanzwe aragutelefona mumva ko ivyo byarabayeho mu minsi heze murazi ko ni bimwe navuga ko ibinyamakuru byugagwa ibinyamakuru bikinubwa ivyo rero baravuze bati ivyo turabona ko ari ibintu biriko birahera uno munsi ndetse baranashimye ko ushima biriko birahera bavuze bati mu Burundi nta munyamakuru apfunzwe ni aho nyine nagira cyenda babaza mwarigeze kuba muri mu rwego wa sense rujeje gukurikirana uko imesha makuru byo mu Burundi bikora ni umesha makuru ni gari ashobora gufungwa ni ko nimba bavuze ko batamesha makuru afunzwe tarumvise muri abamenyesha makuru b'abarundi bakorera hanze y'igihugu ariko no munsi hariho umudamu afunzwe naho dakorera ku butaka bw'u Burundi ariko umesha makuru sinzi ko aho bahavuze ni gari umesha makuru ashobora gufungwa bigenda gute mbega umesha makuru afungwe ari ku kazi umumenyesha makuru inyuma y'akazi kiwe ni umurundi agengwa n'amategeko y'u Burundi ni ryari umumenyesha makuru ashobora gupfungwa ni igihe yakoze amakosa atajanye n'umwuga ntange nk'akarorero mbega nk'ubu jewe ndumenyesha makuru nkajya mu kabari nkagwana baca bavuga ngo ntibamfunga kubera ndumenyesha makuru sinagwanye kubera afise ikarata y'umumenyesha makuru oya muri icyo gihe ncafatwa n'igihano nako itegeko mpanavyaha ry'u Burundi mu gihe nagiye kwiba naca bamaze kumbona bagasanga afise ikarata y'umumenyesha makuru baca bati murekure n'umumenyesha makuru oya muri icyo gihe rero umumenyesha makuru apfungwa igihe yakoze ivyaha bitajanye n'umwuga w'abamenyesha makuru kuko abagengwa n'amategeko agenga abarundi mugabo ngo yavuze inkuru yasanze yavuze nabi umuntu canke yagize iki muri ico gihe bamwitwarira muri sense nago ni urwego ni inama yo gucungera gutanga amakuru si inama yo gupfunga amenyesha makuru Aloise batungana ndabashimire cyane kuri kano kanya muduhaye murakoze nawe bakozi ba News TV mu biseko turayaga na Aloise batungwa nayo yigeze kumesha makuru n'ubu kandi akaba akurikanira hafi ho byamesha makuru yigeze kuba mu rwego rwa sense turaganira ku nama yahuza ibisata bitandukanye mu byo gutanga no kumenyesha amakuru inama bita Etat Généraux des Médias mu bisero byinshi mu byo bayaze mu bise kandi n'inyishu zagize ziratangwa kugira ngo umuga wo kumenyesha amakuru ubandanye ukomera kandi utsimbatara umwene gihugu amenye amakuru ariko kandi n'umutegetsi nawe nyene atange amakuru. Muri Patrick Pajo niyo nkuru zosubira mu biganiro nk'ibi byiza. Bye bye.